mwaramutse bene data bakundwa n'inshuti muri hano aha muri Lima Peru. Uyu munsi kwa kabiri 18 z'ukwicumi mwana mwaka wa 2025 mu byo kuri no mugisho udasanzwe hamwe n'ihigwe ridasanzwe kuri jewe gushobora kuba ngaha ndi kumwe namwe mwa kano kanya, ndi kumwe n'umufasha wanje Sara Data Miguel umugore wiwe Rusi hamwe n'abandi bose baherekeza baduherekeje muri kano kanya muri uno rugendo. Imana bahezagire cyane, ndetse byongeye n'abandi bose bari mu bibanza bitandukanye byo muri Peru, abahari mu bibanza bitandukanye byo muri Peru kwazi b'Imana n'amashengero yabo. Imana bahezagire cyane, ndetse n'abavuye mu bindi bihugu. Twese tuze kuva hano tuzuye umugabane w'ijambo uhwanye n'uyu munsi, kandi ese ijambo ryose ryo kwambara umubiri imitima yacu kandi ridusubiza itoto mu buryo bw'impwemu no mu buryo bugaragara byongeye, kuko ni ijambo rihindura. Kandi kubera ko ari ijambo rihindura rero, ijambo ryose mwa kino gihe cya nyuma abana b'Imana bariko barumviriza ririko rirahindura, ririko riraduhindura twese uhereye imbere ukageza n'inyuma. Muri kano kanya turondere igitabo cy'ivyeshuro Yohana mu gice ca byongeye kandi barihuje natwe biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye ndetse no kuri internet. Imana ihezagire igihanga ryose yihuje natwe. Ivyeshuro igice ca kabiri murongo wa 26 batubwira ngo unesha akitondera ibikorwa byanje agashetsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Aho yandika ngo Ivyeshuro 11 murongo wa 3 azoyaragiza inkoni y'icuma. Yandika ngo inkota bingana ijambo, nk'uko bimenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na Data. Kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Uri no gutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. No mu Vyeshuro 21 murongo w'indwi batubwira ngo unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Acapa inyenyeri ya Dawidi ngaho ibubamfu. Unesha aronka ububasha bwo kuganza amahanga. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Unesha ariko aronka ububasha bwo kuganza amahanga, kugira ngo dushobore gutahura ubunesha ninde. Numwe n'umuntu anesha, n'umuntu afise n'umuntu agira urugendo, abafise impamvu hamwe n'ihangiro. Kandi mu kugira impamvu n'ihangiro rero, uwo muntu araheza rero agakora agashika kw'iyo mpamvu n'ihangiro, hanyuma akanesha. Uko niko vyamye mw'isi, kandi cyane cyane mu buryo bw'impwemu, mu nteguro y'Imana. Mu nteguro y'Imana birimwo yuko ikiremwa muntu kinesha, kuvuga ko Imana mu nteguro yayo itegerezwa ku iherezo ry'iyo nteguro kubona ingaruka, inyishu. None ingaruka ni iyihe?
imana iyo imana izobona mwa kino gihe cya nyuma ubunesha ari kumwe n'abanesha aribo batoranijwe. ni ukuvuga yuko ihangiro ry'imana ni intsinzi no kunesha, kuko imana ni imana y'intsinzi. imana si imana inanigwa. mu yandi majambo abana bayo nabo bategerezwa kuba abana b'intsinzi, atari abana bo kunanigwa. kandi wewe iyo uzirikanye yuko uri umwana w'intsinzi, byose rero bica biba ku bw'ineza, kuko wewe uravuga uti tareki ikiho kiriko kirabaha na hariya, raba biriko birambako, ariko uca wibuka ati ndi umwana w'intsinzi. mu yandi majambo byose bizoba ku bw'ineza, kandi acuhetse ukabandanya imbere kwiherezo. byari bibereye ko nsubira nkinanata. iyo nza kunanigwa muri kina kiriya simba narose intsinzi. nuko ugahetse ukabandanya uhata, ukabandanya wizera kwiherezo, intsinzi ngiye. kandi intsinzi iyo tuzoronka vuba cyane niyo guhindurwa kwacu. muri buri gihe cyose murabe, buri ntumwa yashitse mu kibanza runaka ntiyashobora kurengaho, hamwe n'umugwi nawe nyene byongeye bo baranesheje kugeza aho imana yabemereye. ariko yarasezeranye yuko hazobihanga irikiri rizima rizonesha urupfu. ica n'ikintu, iyo ni intsinzi, kunesha indwara z'ubusaza, aho hatazoba hakirimo inkanyari canke umushatsi w'imvi, ahubwo azoba ari umubiri uhoraho uhawe ubwiza. kandi iyo ntsinzi turi hafi cyane yayo, turi hafi kuyishikako. reka tugire ukuboko nk'intumwa, uhereye ku ntumwa, hanyuma abamarayika rw'intumwa. murabona igihe kigenda kiragabanuka, ariko murabe mu gihe kigenda kirahera, hagenda hegereza iki gice cya nyuma. kandi nk'uko ibihe bigenda biraduga, ubwami bw'imana bugenda buraduga uhereye ku ntumwa, bukagenda burakura kugira ngo rube urusengero rwera rw'umwami, bitangurira hasi uduga hejuru. siko bimeze ku bwami bw'abanyamahanga, ahubwo bwahereye ku mutwe wa zahabu bumanuka. ubwami bw'imana bugenda buraduga, kandi udugije ukuboko, icyo uhura nacyo hariya ku isonga, uhura n'ijuru, uhura n'imana, ari ryo uhagarariye. kandi murabe, ugenda uraduga aho ugera, ubwo aho harangira igihe cy'indwi hakaba iki gihengeri, hanyuma ugashikaho aho umuntu ashobora kugira nk'uku. kuko iyo uri ngaha umuntu ntashobora gukora kugira nk'uku gute, ariko ushitse ngaha aho ntushobora kuvuga ati hasigaye gato kugira ngo nshike ku gihagararo cy'umuntu ashitse. rero kugira ngo uronke ino ntsinzi ikomeye, nuko imana wanesha hamwe n'abantu ihanga, imana yabahaye iryo sezerano. suko abo mu bihe byaheze batari babereye kwakira iryo sezerano, ahubwo imana mu mbabazi zayo, mu buntu bwayo, yaravuze ati aba ngira nzobashire ngaha ku iherezo, kandi aba bazoba banesha, aribo nzohindura bakiri bazima. aba nibo bazonesha isi mu buryo bw'impwemu hamwe no mu buryo bugaragara. rero mu butumwa imana igendera ihanga ryayo 30 z'ukwa gatatu 2001, ariko avuga kuri iki cyanditswe bwavugiwe ngaha nyene Maperu. imana igendera ihanga ryayo
waratubwira iyo twasomye cyanditswe kimwe duhejeje gusoma mu byeshuri igice cya 2 umurongo wa 26 na 27 Kristo yaravuze ngo unesha akitondera ibikorwa byanje kugeza ku iherezo nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga azoyaragiza inkoni y'icuma. Mu gitabo cy'imirongo ngaha aratubwira ku rupapuro rwa 70 umurongo 605 aratubwira mbega hari hehe uwazobiba imbuto mwa kino gihe ca nyuma. Iziri hehe izo mbuto ziriko zirakura? Ni Eliya yasezeranijwe, kandi ubwo nyene nyuma y'iyo minsi hazoca haza umumaro mwinshi uturira isi. Nuko rero mu kugaruka kw'ishengero n'umugeni, umugeni na Kristo bazogendera ku munyota wabyo mu kimpumbi igihe isi izoba yejejwe n'umuriro. Aho rero niho bazoganza. Abapagani batigeze bumva ubutumwa bwiza bazohagurutswa mw'ico gihe. Abana b'Imana bagaragare namba azoganza atereza kugira ikintu runaka azoganzirizako, azotereza kugira ububasha, kandi nabo baganzanya na Kristo. Kristo nawe kaganza amahanga akoresheje inkoni y'icuma. Nuko rero ubutumwa bwiza, nuko rero abana bagaragaye b'Imana bafise ububasha, bazoba bafise ububasha nka bamwe yari afise igihe yari hano. Inde? Yesu yari afise ubwo bubasha. Murabona ububasha hamwe n'ubutware. Igihe yavuga ngo narahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi, Matayo 28. Murabona aha hazoze kimpumbi muri ubwo bwami. Murabona ku munyota. Nuko rero jewe namye nitwararitse ikintu runaka byarabaye mu buryo buciye bugufi, nuko natwe tukaba twarihenze. Coba carabaze guhera, ishengero rikagumizwa mu byaha. Namba ari uko bimeze, nuko rero vyoba birenze uko mwe muvyiyumvira. Bitari uko rero haca haza umuntu azanye ubutumwa aribwo bugororotse muri Bibiliya, kuvuga ngo ubutumwa bushingiye ku vyanditswe, ubutumwa bupfa neza neza muri Bibiliya. Uno mu marayika buri gihe yamashingira ku vyanditswe, niko Mwedata Branham yavuze. Buri gihe yamaja mu vyanditswe. Kandi mura igihe jambo yari hariya yambaye umubiri mu kuza kwa mbere k'umwami, buri gihe yamashingira ku vyanditswe. Ntiyavuze mwaca igihe cyo kugeragezwa ati vyanditswe ngo. Buri gihe yamaja mu vyanditswe, kandi yarazi yuko icari kigwanishwa gikomeye cyane watoranijwe. Igihe hari bigeragezo no gupimwa, wewe dondagura ivyo bitere mu maso ya Sekibi ati vyanditse ngo ndubunesha, ati vyanditse ngaha. Hanyuma ucurondera umugabane uhwanye n'ivyo, kuko ku bintu byose hariho ivyanditswe. Ku bintu byose hariho urufatiro ko mu vyanditswe. Kuri byose hariho inyishu. Kuri byose hari ububasha ngaho mw'ijambo we ukoresha. Yesu yarabukoresheje kandi biracamwo. Mbega ntibizocamwa kuri twebwe, kuko uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama. Ijambo ni jambo riziba kandi rihoraho, ntirizigera rihera. Bitaruko rero haca haza umuntu azanye ubutumwa bugororotse buri muri Bibiliya. Igihugu cihuta kizonzungura k'isi yose. Urubuto kugeza ubwo buri rubuto rwose rwatoranije rw'Imana rwumvise. Nuko rero aho amaja hejuru yandika ngo igikorwa cihuta kizozungura k'isi yose mu ruhande rw'iburyo amaja hejuru.
acacapura ibuye rikoze furo kandi ibihe by'ishengero bya nyuma bitatu. Nuko rero ivyo nivyaba hazoba igikorane ca bose kandi Yesu azogaragara. Aho rero ishengero rizogenda ku isi yose mwizuka nyakurwe. Azoba ari nka kumwe Yohana yaza ntibabimenya kuko baravuze bati mbega no kwereka abanditsi bavuga yuko Eliya aterezwa kubanza akaza, ati yaraje ntimwabimenye. Yavuze ngo bamukoreye ibyo bagomba kose kumukoza. Ubutumwa bwe bwarihuta, no kuvuga bwa Yohana Umubatizi. Murabe muri Isirayeli yose, kandi we yaciye gusa mu bibanza bibiri bito bito gusa munsi ya Yerusalemu canke munsi aho Yohana yabatiriza, na hariya hepfo kuruza aho yari karabatiriza. Yavuye kuruzi aduka amezi 6 gusa, kandi intangamarara ya mesi yaciza ubwo nyene yandika ngo intangamarara ya mesi ya mezi 6. Ibo bapfa maja hejuru naho yandika ngo Kristo aganza akoreje inkoni y'icuma. Rero abana yakuvuga hano mwabona mutwe turiko turasoma nkuko nanje nabihawe na data. Murabona mwabwa buryo nyene umwe Kristo yabihabwa na data, ubwo butwaro ubwo bubasha azobuha uwunesha. Rero murabe mu butumwa bwiza bwa Matayo, aho babajije Yesu ati mbega n'ububasha ubuhe bwatuma akora bijya bintu. Matayo igice ca 21 umurongo wa 23 aratubwira yinjiye mu rusengero ariko arigisha abaherezi bakuru n'abashinganahe b'ubwo bwoko baza kuri we baramubaza bati n'ububasha ki bugutera gukora ivyo, kandi ninde yaguhaye ubwo bubasha? Yesu arabishura ati nanje hinge ndababaze jambo rimwe ko mumbajije reka nanje ndababaze, kandi nimwanyishura nanje mpeze ndababarire ububasha bunkoresha ivyo. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse hehe? Ni mwijuru canke ni mu bantu? Biburanya muri bo bati nitwavuga tuti ni mwijuru ahava tubaza ati niki cababujije kumwemera, kandi twavuga tuti ni mu bantu nuko dutinya ishengero kuko bose bavuga yuko Yohana yaruvugishwa n'Imana. No kuvuga ngo aho hariho hose ku mpande zose bigenda nabi. Bishura Yesu bati ntituhazi. Ivyo nivyo byoroshe, ntabyo tuzi. Buri gihe kugira ngo ugume uri hagati na hagati, ariko bararyamye. Bamwe bonyene basigaye bahagaze n'abatoranijwe, abandi nubwo womengo barahagaze ntabyo tuzi. Nawe ati nuko rero nanje simbabwira ububasha bunkoresha ivyo. Nimutanyishura ico nanje sinza kubishura ivyo, kuko guhishurirwa suko abatizera. Ntabyo kuza kubishura no kunezereza umuntu numwe. Gushurirwa nuko abana b'Imana, nta kubabwira tubishura ibibazo, nibabihabwe babikuye mu ijuru, kuko biva ku Mana bija ku muntu. Ivyo ni by'umuntu gwite ciwe. Ariko yamara murabe Pilato we yamubwiye ikintu. Ivyo biri muri Yohana Mutagatifu capítulo 19, igice ca 19, porque ahí entonces kuko aho rero ya al final kwiherezo de su ministerio ahí sí le dijo, ahoho kwiherezo ry'ubukozi bwiwe yaramubwiye
de dónde venía esa autoridad. ahubwo ububasha bwaturuka cya 19 desde el verso 1, pero para no leer todo el capítulo. uhereye ku murongo wa mbere ariko kugira ngo ntidusome kino gice cyose ivyo biri fue llevado ante Pilato. aha n'igihe yajanwe imbere ya Pilato. Verso murongo wa gatandatu, maze abaherezi bakuru n'abagendanyi bamubonye barasemerera bati mubambe mubambe. Pilato arababaza arababwira ati nimuba ari mwebwe mumwishorerera mumubambe kuko jewe atagicumuro mbonye kuri we. Abayuda baramwishura bati twebwe dufise icagezwe kandi ku bw'ico cagezwe akwiye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Ahaca kuri inyenyeri ya Dawidi iburyo. Nuko Pilato yumvise iryo jambo arushiriza gutinya. Rero murabe ivyari biriko biraba mu bantu bikwiragira mu bantu no mu barongozi. Ati nuko yivuga ngo ni umwana w'Imana, no kuvuga ngo ni Mesiya. Nivyo vyariko birakwiragira vyonone ishusho ya Yesu, ariko kwari kuri kuzuye. Mbega ivyo ntivyabaye mwa kino gihe nk'ivyo nyene. Ati murabe yivuga ngo ni iki na kiriya, kuko birabangikanye muri vyose. Nuko Pilato yumvise iryo jambo arushiriza gutinya. Ikijuju asubira kwinjira mw'iboma abaza Yesu aturuwa hehe, ariko Yesu ntiyamwishura na rimwe. Nuko Pilato aramubaza ati ntaco mbarira? Ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura kandi mfise ububasha bwo kukubamba? Aho rero niho Yesu atabwumye acecetse, kuko ngaho yaciye amwishura. Yesu aramwishura ati nta bubasha wari ufise kuri jewe, shiti buhawe buvuye hejuru. Aho rero yaciye amubwira ahaturuka ubwo bubasha bwiwe ni hejuru. Ubwa sekiri buva mu buringane bwa gatanu hepfo, ntiburi hejuru, ntiburenge nk'ubw'Imana, ntibuturuka hejuru nk'ubw'Imana. Nico gituma uwakunshikirije afise icaha kirengeje. Murabaho rero yaciye amutunga agatokara, aca avuga ibihano vy'Imana kuri abo bari bari ngaho bariko bagurisha Yesu, bariko batanga Yesu. Abandi nabo bavuze urwamo bavuga ngo nabambwe, kuvuga ko icaha gikomeye cyane ngaho cari cabarya cari cugiye yari yamutanze yamugurishije Yuda Iskariyoti. Abakora ibintu mu buryo bugaragara babandi bagenda bakamubamba nabo nyene nivyo bari bafise icaha, ariko icaha gikomeye cari cugiye yari yamugurishije yari yamutanze Yuda. Kandi nako bimeze mwa kino gihe ca nyuma, icaha gikomeye cyane gifiswe n'abarya bariko barabamba batanga ijambo. Rero murabe abananyavuga unesha kitondera ibikorwa vyanje kugeza ryari? Kugeza kw'iherezo. Nikuvuga yuko ategerezwa kuba abayeho kw'iherezo, ntashobora kuba ari mu buringanire bwa gatandatu. Ategerezwa kuba abayeho, uwanesha ategerezwa kuba ari kw'isi, ategerezwa kuba abayeho kw'iherezo. Arico gihe twemerewe twebwe kubamwo mu butumwa kwigarurira ibintu byose. Ku papuro wa 45 aratubwira ngo muri buno butumwa 25 hepfo aravuga ngo ndumuragwa gukira indwara, ndumuragwa w'umunezero. Natwebwe kandi mfise uburenganzira bwo kunezerwa. Natwebwe kandi vyongeye mfise uburenganzira ku munezero, mfise uburenganzira ku gutwenga, ku kunezera, ku kunezerwa. Nubwo ibintu vyoba binyuranye n'ivyo, mfise uburenganzira bwo kunezerwa, mfise uburenganzira bwo gutwenga neza. Murabona ingene muboneka neza? Nubwo yoba ari minkanyari ntaco bitwaye, turafise uburenganzira ku munezero, kandi turanezerewe kuko tuzi ko turabanesha, kandi ku munezero
que tenemos ahora uyu es un dufise ubu reflejo ko ari igishushanyo ca wa munezero uhoraho. Kubw'ivyo rero namba wewe quiere ser un vencedor, ushaka kuba que ubunesha refleje esa felicidad ngo ugaragaza uwo munezero uhoraho, twenga buri gihe siempre. ni wamba unezerewe. Eso están ahí, no tan solo para masticar, sino para alegrarse y alegrar Habwa no kugira ngo su compañero, tunezerwe su compañero, kandi su amigo, su vecino. unezereza Lo feo que uno se ve, ababanyi, kuko murabe ingene umuntu aboneka nabi iyo yaratse ari seriye. pone todo arrugado y todo aho hose haca huzura iminkanyari byose bikaboneka nabi, ariko murabe iminkanyari iraboneka neza iyo umuntu atwenze. Rimwe na rimwe umuntu ntaraba iminkanyari ahubwo aca araba ibitwenge, ariko iyo ushavuye mwimvire namwe n'iminkanyari nayo nyene icishavura. Ni kuvuga yuko byose ushobora kubihindura ibintu bibi ukabihindura bikaba vyiza. tengo derecho. Mfise uburenganzira ku kunezerwa. ¿Y qué es lo que lo hace usted tan feliz? Kandi niki gituma wowe Tengo unezerwa? derecho a hacerlo. Mfise uburenganzira bwo kubikora. Mbega ari gute wubimenya? Porque soy heredero de la Nuko felicidad. ndumuragwa w'umunezero. Amen. Soy heredero de la felicidad. Ndumuragwa w'umunezero. Ahora Amen. me siento religioso. Ubu rero numva Soy heredero de mbayo la felicidad. murabe ndumuragwa w'umunezero, ndumuragwa wo kunezerwa, ndumuragwa w'amahoro, ndumuragwa w'ubugingo buhoraho, ndumuragwa wa mpemu yera. Amen. Soy heredero de Ndumuragwa toda evidencia que él w'ivyemezo byose, ibintu byose afise, posee. Soy heredero de ndumuragwa toda la autoridad. w'ububasha bwose. Ahí escribe abajo. Aho hepfo heredero yandika ngo de umuragwa toda la autoridad de Dios. w'ububasha bwose bw'Imana. Adán la perdió. Adamu yarabitakaje, Cristo la recuperó para Kristo nosotros. yaciye abigarukana ku bwacu. Ibintu birabe Heredero de toda la umuragwa autoridad de Dios. w'ububasha bwose bw'Imana. Adamu yarabitakaje, Cristo la recuperó. Kristo acarabirekipera, acarabizana, abizanira abandi. Jewe nawe Para mí, la autoridad la recuperó para mí. ububasha bwose yabuzanye, yabufashe ku bwanje, byose wabifashe ku bwanje mwami. Ndumuragwa w'ububasha bwose bw'Imana. Amen. ¿Quién te hizo así? Ninde yakugize uko? Si jewe, niwe yabikoze. Cada persona, Buri muntu wese ustedes es un heredero muri de la mwebwe misma cosa. ni umuragwa w'ivyo nyene. Usted es heredero Nawe del trono. uri umuragwa w'intebe y'ubwami. Unesha nzoma kwicana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Ivyeshuwe 3:21. Amen. Tú eres heredero de Wewe uri todas umuragwa las cosas. w'ibintu byose, No simplemente de una cosa, atari ikintu kimwe gusa, ahubwo ibintu byose. todas las cosas están bajo Ibintu tus pies. byose biri munsi y'ibirenge La tumba byawe. está bajo tus pies. Imva iri munsi y'ibirenge byawe, kuzimu kuri munsi y'ibirenge byawe, icyaha kiri munsi y'ibirenge byawe, byose biri munsi y'ibirenge byawe. Wewe uri umuragwa. Esto es para usted y es para mí. Ibi byo ni ibyawe nanje. Se está hablando para los vencedores. Hariko havugwa abanesha. Tú estás muerto y tu vida está escondida. Wewe warapfuye, ubuzima bwawe bunyegejwe muri Kristo Has Yesu. levantado de nuevo para vida eterna. Wewe waranzuye kugira ngo ndonke ubugingo budashira, kandi nicaranye mu bibanza byo mu ijuru hamwe na Kristo Yesu. Naho botwita uko bashaka kutwita kose, bavuga ngo turabafana, ibyo aribyo byose batwita uko bashaka. Diga usted que estamos locos. Si quiere Shaka decir, kuvuga ngo turabasazi nkuko ushaka kubivuga, ariko turabaragwa. loco con herencia Wotuma así, ubu umusazi ufise irage nk'iryo. que no tener esa herencia. Hakute bufise iryo ragi. ¿Herederos de qué? Umuragwa De w'iki? todas las cosas. W'ibintu byose. Escribe ahí heredero. Aho yandika ngo umuragwa. Eres tú heredero del tabernáculo. Wewe uri Branham? umuragwa No. w'itabernakulo Yo soy Branham. heredero de Oya, todas las cosas. jewe ndi umuragwa w'ibintu byose, Tanto de lo que se ve, byaba ibiboneka n'ibitaboneka, del presente y del futuro. ibyo muri Soy heredero kubu na de todo. kazoza, ndi umuragwa wa byose. Aca kuri inyenyeri ya Dawidi ibubamfu. Ahora sigue diciendo. Rero bandanya avuga, Eso significa ibyo bisobanura que lo va a adoptar. yuko azokuraga mu mwuzuro, azoguhindura. Y entonces Nuko rero va a estar con toda la autoridad sobre todas las naciones. uzoheza rero ugira ububasha ku mahanga yose, kuko niwe azokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami, kugira ngo aganzanye na Kristo, bityo Una bendición ihanga muy grande ry'Imana ribe rifise umugisha ukomeye cyane, umugisha tiene atari el pueblo que está con ese vencedor. atari con ese indi hanga último rifise. vencedor. Ihanga riri kumwe n'uwo anesha wanyuma ni umugisha
udaharurika n'ikintu gikomeye cyane kugeza ubwo umuntu atoronka amajambo muri vocabulaire kugira ngo akoresha mu gushimira Imana umugisha ihanga ry'Imana rifise hamwe n'uwunesha. Nibo bazoba ari hafi bari ku ruhande rw'intebe y'ubwami hariya mu kimpombe n'ibihe bidashira. Kandi ninda azobwira Imana ngo ibashire hafi, ni bandi zoshira hafi yayo nabari kumwe nawe mwa kino gihe mu ntambara no mu ngorane mwino nzira. Nico gituma ndabashaka ku ruhande rwanje mwami. Muri mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 45 umurongo 385 aratubwira ngo kandi igihe tuzonesha biciye muri mpwemu yera nk'uko yabikoze. Mbega tuzonesha gute? Tuzonesha turi kumwe na mpwemu yera. Ubudafise mpwemu yera mu bugingo bwiwe ntashobora kunesha. Harakenewe mpwemu yera mu bugingo. Kandi igihe tuzonesha biciye muri mpwemu yera nk'uko yabikoze, tuzokwicana nawe igihe azokwima ingoma yo ku isi ya Dawidi. Murabona? Kugira ngo atwicazanye nawe tuganzanye nawe nk'uko yabikoze hariya. Amen. Mu bubasha hamwe n'ubutware ku isi yose. Kandi sirikiraniha irindiriye ukugaragara kw'abana b'Imana. Aho ibubamfu mu mirongo ya mbere ibiri iburyo, dukosora iburyo yandika ivyeshuro 11. Kuko nyuma ya byose iyi si yarayiduhaye kugira ngo tuyigenzure, ibyo tubimenye. Nibyo, ninde ari Imana y'ino si? N'umuntu. Ubu nibwo butware bwiwe. Byose mw'isi byose bigandukira umuntu. Kubw'icaha yaraguye biciye mu bubasha bucungura bwa Kristo aragaruka yindi ncuro. Ibyo nivyo kuri, kuko isi niyo umuntu yarayihawe kandi we azoganza byose. Ivyaremwe byose biriko biraniha birindira ico gihe abana b'Imana bazogaragara iyindi ncuro. Yandika ngo ukugaragara kw'abana ukuragwa mu mwuzuro. Yavyanditse hepfo. Imana yaragaragaye mu mubiri. Ukugaragara kw'abana kuragwa mu mwuzuro. Imana yaragaragaye mu mubiri. Yandika ivyeshuro 10 rimwe kugeza ku 11, 11 gatatu kugeza ku 14 na 11 15 kugeza ku 19. Iburyo naho bw'uwo murongo twasomye iburyo mu mfuruka capura inyenyeri ya Dawidi. Hejuru yandika ngo ku ntebe y'ubwami. Hejuru y'uwo murongo ku ntebe y'ubwami bingana umwana wa Dawidi. Kupapuro rwa 34 naho umurongo 286 aratubwira ko kugaragara kw'abana b'Imana. Kandi iyo umuntu asomye ahavuga ku kugaragara kw'abana b'Imana akavuga ayo masezerano y'abanesha hamwe n'uwunesha. Ni nk'uko umengo twaba turiko dusoma amazina yacu. Uwo ni jewe. Aha ariko avuga kuri jewe. Aha ariko aramvuga. Nuko wewe ugacubona ugaragariye mu byanditswe. Tujya ni jewe. Mbega ingene umuntu bituma avyimvyigikiriza ati hari jewe ariko aravuga mu gihe ariko aramvuga ko muri kino gihe nimba ikimatanije acindugwe. Mwete Abraham yavuze mu gitabo cy'imatanijwe ngo cagiye kiravuga uhereye mu itanguriro hamwe n'ikibatere c'indwi hari kumwe n'abatoranijwe. Murabe namwe nyene mwabuze uhereye mu itanguriro uhereye hariya aba atangura kubavuga uhereye mwaburiya buringanira. Kuko duhereye hariyo ukasubira inyuma twamye buri gihe turi kumwe n'Imana uhereye mu ntango, uhereye ku kurema ndetse n'imbere y'irema mbere. Kuko hariya niho twaturutse, turabahoraho hamwe n'uwuhoraho. Papuro rwa 34 umurongo 186 haravuga ngo igihe yari kariga ariko arimenyereza ntiyashobora gukoresha ububasha bwose. Ntiyari bwabikore, we yarakira umwana ariko
ati ntiyari bwashigweho. Imana yashize muri we umwambaro wo kudapfa, byerekana yuko yawurose, acapura inyenyeri ya Dawidi iburyo. Icyo nico kintu Imana izokora, ikorera abana bayo ngaha ku isi umunsi umwe. Izobahamagara ku ruhande. Shengero nimwamwumvira gusa ukumvira, kurakomeye cyane. Atari kuba umwana w'umugarariji. Nimwamwumvira gusa mukaguma mu ijambo mukaryizera, mukagumya ijambo ry'uwo mukaryizera, azoshira ishengero, azoshira mu ishengero ububasha bwose Kristo yari yashize muri we buzoba buri mu ishengero. Aho yandika murabe mu nyigisho za Bibiliya yanditse ngo igihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'umugwi canke nk'umuntu kiti ciwe, igihe rizokora ibintu byose atubwira, tuzobona ububasha bw'Imana bugaragaye nk'uko byabonywe muri kahise. Yandika ngo mwigerekwa gihema n'ibindi n'ibindi. Murabe, reka ndabisubiremwo. Igihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'umugwi canke nk'umuntu giti ciwe, igihe rizokora ibintu byose atubwira, aha hari ukumvira, tuzobona ububasha bw'Imana bugaragaye nk'uko byabonywe muri kahise. Yandika hanyuma ngo mwigerekwa gihema n'ibindi n'ibindi, kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana, ububasha bw'Imana bugaragaye. Murabona hakenewe ukubaha, ukumvira, nk'uko mwenda tamigereye reka bitubwira. Atubwira yuko kimwe mu bintu yatubwira kwari uko twokwikonekta n'ihema. Nuko rero aho rero iyo abantu babikoze uko kuba ari ukumvira, ukubaha. Ubutabikora nawe nuko atazohindurwa, kandi ntashaka yuko ishengero ryiwe rironka ubwo bubasha bw'Imana. Byoroshye cyane nk'uko Imana ishaka ko igikorwa cyayo gikora, yagukorwa yarungitse umwana wayo. Umwana wayo ashaka ko igikorwa gikora, yarungitse ishengero. Kuri uwo munsi muzamenya yuko ndi muri data, data akaba muri jewe, nanje muri wewe, nawe ukaba muri jewe, kuko bwo bubasha nyene muri twebwe buri muri Uhoraho Imana buruhukiye muri Kristo. Bwo bubasha nyene bwari buri muri Yesu Kristo, buri mu bana bashizwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Ugushigwaho ko mwana yamujanye ahantu runaka, yagize ibirori imbere y'abamarayika, amushira mu kibanza ciwe icari c'umubiri wa Kristo. Nuko rero uwo muntu afise ububasha. Reka ndababwira ibi, mushoboye kumfata nk'umufana uhereye mw'iri joro ukabandanya, ivyo bintu nyene ivyo yavuze bizokorwa. Hazo ububasha buzokwinjira mu ishengero. Rero buje mwuno mpwemu yera, kugeza ubwo azosiga abantu, kugeza ubwo bazovuga ijambo kandi bazorema bonyene nk'uko bazogira iki, bazovuga ijambo, kuko kwa gatatu n'ijambo rivuzwe ririko riravugwa. Kandi ubwo kwa gatatu kurakora kandi no mubanesha mu batoranijwe. Vuga ijambo, hazoba iki? Nanje nzokora, nzobikora. Turabona ububasha ubwo buje kwishengera ubu. Ndazi yuko ari ukuri. Bwira uno musozi ngo shinga gutabwe hariya, ntubikekeranye mu mutima, ariko wizere yuko ibyo wavuze bizoba. Urashobora kuronka ibyo wavuze. Ugushigwa kwishengera mu kibanza aho umwuzuro w'ububasha bwa mpwemu yera acapura ibuye rigumye imfuruka n'akarungo kerekeza mu biriko vy'imfuruka ibubafu n'ibihe vy'ishengero, aho umwuzuro ububasha bwa mpwemu yera winjira hagati mu ishengero. Nuko akanwa k'abanegura kazokugagwa, azoba aregeye kigufi. Yesu yaraje ubwo nyene avuye ku musozi, acagenda atumbera i Karuvariyo. Mwiyumvire namwe, ntibizomara igihe kinini, ariko
bizoba ngaha niki kizoba ngaha hazoba hari ububasha butware mu ishengero aho akanwa k'abanegura kazokugagwa acapura ibuye ko bizofuruka iburyo n'ibihe by'ishengero hejuru yandika ngo azoba ari igihe kigufi igihe c'inyongera. Rero murabe mw'ubutumwa bwitwa uburagwa ibintu byose 10 z'ukwa 2012 kaye Puerto Rico aravuga ngo rero mwabwa buryo nyene Yesu Kristo yahawe na data ubwo bubasha kwijuru no kwisi ndetse no ku mahanga yose, ubu nawe abuhereza ubunesha azoba abayeho ku munsi wa nyuma. Aravuga ngo unesha kitondera ibikorwa byanje kugeza ku iherezo. Mu gitabo cy'imatanijwe ngaratubwira ku rupapuro kujana na 15 aratubwira ko uwanesha, ndetse byongeye ngaho aho abariko yerekana abatoranijwe nabo nyene n'abanesha. Muna baravuga ngo papuro kujana na 15 mu gitabo cy'imatanijwe twese turaba Kristo, turazi ko Imana yarahiye Dawidi ko izohagurutsa Kristo kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami kandi kamuha ubwami buhoraho ngaha ku isi, kandi yarabikoze. Yesu yaravuze ati unesha hagati y'utuzitizo antikristo n'ibindi bintu byose byo ku isi. Mana mfasha kunesha antikristo kandi mfasha kunesha n'ibintu byose byo ku isi. Nzomuha kwicana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje nanesheje nkicana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Rero umunsi umwe n'ubu kiri muri kazoza, bubapfu yandika ngo kazoza, azohaguruka ave ku ntebe ya data ace yima ingoma yiwe bwite. Nuko rero azoshaza kugira ngo ahamagara biwe. Mbega ni gute azobisubiza? Ubu barafise igitabo c'ubucunguzi mu koko kwiwe. Nuko rero turiko turabona yuko muri ico gikorwa kizoba kiriko kirakorwa igihe azova ku ntebe kutuvuganira, ico gikorwa co kwisubiza ko kizoba kigiye gukorwa n'gitekanye. Kubera iki? Kuko azafise igitabo kandi niwe wenyene ashobora, niko umuntu ashobora kwigarurira ibintu vyiwe gusa. Ni nk'igihe ufise itongo, iryo tongo akaba ari iryawe, kugira ngo uje mu butegetsi butereza kugenda utwaye titre yaryo, kandi ufise iyo titre, kw'iyo titre haba hari kw'izina ryawe. Ati iyo titre ni gwanje, ni yanje, ngira izina ryanje. Mu gitabo naho kuri ico gitabo gihesha uburenganzira handitswe amazina y'abatoranijwe n'Imana, kandi twaje dufise igitabo gihesha uburenganzira kuno mumbe wacu, kuno mumbe w'isi, ariko iragi ryacu kugira ngo twisubize iragi ryacu. Muraba aha ariko naka ngaya amazina yose abaragwa binosi ngaba, iyi ni yacu, turafise titre igitabo. Nuko rero kubura inzu ibi ni vyacu kandi turiko turabirekarama, turiko turabisaba. Rero murabe ubwa mbere abanza kwisubiza umugeni wiwe, atujya n'umugeni wanje. Mbega ntiyavuze yuko mu kunyakurwa nihaba ukuzamugwa hazoba urutonde? Murabe taha ndabona ingo hano, ingo hejuru mwibuye komeze furuka duga hano. Hanyuma bose barahari. Ni byiza. Ati abaragwa bose bari ngaha. Ego, okay. Ati reka turabe rero nk'isi nk'umumbe w'isi nawo. Ati reka rero twisubize isi nayo kuko ni gwacu. Ariko bwa mbere abanza kisubiza inose ariyo, hanyuma azohindura. Rero murabe byongera aratubwira nk'iki gitabo nyene cy'imatanijwe en la página ku rupapuro más adelantito, mbere gato, en la página 117, ku rupapuro rw'ijana na 17, él nos dice allí, we ngaha aratubwira hablándole a Juan, ariko abwira Yohana
kuko ivyo birafise igihe. Reka dusome uhereye aho abananye. Rero ntiyaturagariye ubusa, mwibuke ka kama kirangi byose birafise impamvu n'ihangiro. Murana yuko umuremyi yavuze ivyo bintu Yohana yumva iryo jwi acaja kuraba. Ariko rero umwagazi w'intama yariko yereka Yohana mu buryo bw'ibimenyetso ivyo aterezwa kwandika kw'ishengero, ivyo ashaka kw'ishengero rimenya. Nk'akarorero yariko mubwira ati ntuvuge mu mwuzuro icivyo biri, ati ntuvuge uti ati bimeze uku, ibi nivyo byari biri mu kimatanije c'indwi, yandika ngo ikimatanije c'indwi nibuye rigomye imfuruka iburyo. Ntubivuge nk'uko, kuko ndakubwiye ibyo. Nuko rero integuro yose mu bihe by'ishengero yoca itakara, iba ahubwo nibanga. We gusa ashaka ko nk'akarorero ukuza kwiwe yaravuze ngo rero nta numwe azomenya igihe nzozira, gusa nzoza. Nivyo birahagije, si ivyanje kumenya ngo ni ryari. Jewe gusa ntegerezwa kuba niteguye. Ubu rero ico gihe co kuvuga dufoboye, ubu ni igihe co kwisubiza. Mwa kino gihe, mw'ico gihe, kugeza ico gihe ntiyashobora gukora ngo amenyekanishe uburyo Imana izoba iriko yisubiza iragi ry'abatorejwe n'Imana. Muri mu gitabo c'imirongo vyongera tubwira ku rupapuro rwa 43 mu gitabo c'imirongo umurongo 367 aratubwira ngo kw'ishengero rya Laodikiya rinesha iki? Rinesha Nikolayite n'ibintu vyo kw'isi, kunesha ibintu byose vyo kw'isi, rikiyegurira rigakunda Kristo. Rero ntirizokogwako n'urupfu rwa kabiri, ariko ari urupfu rw'ubugingo budashira aho abantu bazimangana. Rero ngaho yandika ngo ubunesha, yandika hejuru, yavyandika hejuru. Ku ruhande rw'iburyo naho ivyeshuwe 3 umurongo wa 41 irabandanya avuga ngo kubw'ivyo rero intumwa izobibayeho mu gihe c'iherezo. Womengo bamwe bariko barasoma ntibatahura neza icere co kubaho, kuko namba tuvuga ngo bazoba bariko barabaho, mbega ni gute bazotangura kubona umuntu canke ikintu kitahari? Namba ariko urahaba nuko ubayeho nyene. Rero womenga bafise ukundi gutahura icari c'ubuzima. Abatejwe n'Imana nabo bo barazi icari c'ubuzima, barazi icari co kubayeho, barazi ingana umuntu aba mu mugambi w'Imana, igihe c'uwo mugambi bakaba abantu bakora mw'iyo nteguro mw'uwo mugambi. Kubw'ivyo rero intumwa izo bibayeho mu gihe c'iherezo, mu gihe c'iherezo niyo izoronka ugushitswa mu mwuzuro kw'iryo sezerano. Rero umuntu aba yaravuze ko ububasha bwose yari yarabuhawe Yesu. Mwedata Branham nawe aratubwira mw'ubutumwa bwitwa ngo ibendera, aratubwira yuko twebwe ico dukeneye ko ari ububasha, ubutware. Kuko yaravuze ngaha mw'ubutumwa ko ububasha ko yabuhawe. Rero iyo ni yindi furuka. Mwibuke wa murongo uvuga ngo dukeneye ukwizera ko gukoresha ububasha. Ariko murabubonaho turiko turabona no yindi furuka y'ubutware. Murabe mwabona butumwa ibendera ku rupapuro rwa 16 ngaratubwira ngo uyu munsi abantu ntibashobora gutahura ikimenyetso kidasanzwe Imana yaduhaye. Wewe uvuga uti Mwedata Branham, wowe urafise ububasha. Jewe no kwipfuza kugira ububasha. Twebwe nta bubasha dufise, ntabwo dufise, ariko dufise ubutware. Si ububasha ahubwo n'ubutware. Twebwe ntidukeneye ububasha kuko Kristo arafise ububasha, ariko ego turafise ubutware. Amen.
hariho itandukaniro rinini. We niwe yigaruriye aduha ububasha, afise ububasha, natwe dufise ubutware. Nk'uko umuambasaderi iyo agiye mu kindi gihugu bimera, ngira ndabibisigurire. Wowe namba uri ngaha muri Phoenix, hanyuma saa 11 zo kumuhingamo hagashika umwe yari karavuga kwa babandi canke mu gatondo, ahagaze umupolisi, imodokari zirarenganya nka 55 ku isaha. Uwo mupolisi kumbure ntaboneka ari munini, kandi n'abafise ububasha budasanzwe kugira ngo ahagarike izo modoka. No kuvuga ngo ngaho urashobora kubona itandukaniro hagati y'ububasha n'ubutware. Umwe wese yoshobora kuba afise nk'inguvu nk'amajana nk'atatu kumurusha. Abo bantu bashobora kumufyonyora bakabandanya, ariko reka duze ukuboko incuro imwe gusa akoreshe ifirimbi. Hariho umuntu ahagaraye hari akoreshe ifirimbi, we nta bubasha afise, ariko afise ubutware. Nivyo amafirezo catangura gukoreshwa, imodokari zihagarare, byose bihagarara kuko yadugije ukuboko gusa. Afise ubutware, yandika ngo ubutware. Iyo umuntu, umugabo canke umugore, yambaye ibigwanishwa byuzuye vy'Imana, ubwo si ububasha, habwo n'ubutware. Birakomeye, buva hejuru. Iyo avuze, amadayimoni arahunga, amafire agakoreshwa, n'urupfu rwabwo rukagira ubwoba, imva zikiyugurura imbere y'ubutware Yesu Kristo yahaye ishengero ryiwe. Mwese murazi yuko ibimenyetso bizokurikira bizera. Rero mbega niko habaye kumwe mu kugaragara k'ububasha bw'Imana mu gihe ca Mwene Branham, igihe yazura ka gafi. Ubwo ni bwa bubasha, bwa butware. Yavuze ijambo, agafi karazuka. Kandi ibintu byose yavuze hariya mwakujya kugaragara gutanu, bwari ubutware bw'Imana mu muntu. Avuga ijambo, hagurutse ubutware, ibendera, ukuboko kwawe kuduzwe gufise ikarata yera, imodoka zose zohagarara. Kumbure wewe ntafise ububasha bwo guhagarika imodoka, ariko arafise ubutware bwo guhagarika buri kintu cyose mw'iryo barabara. Kubera iki? Kuko amategeko yose yo muri Phoenix aramushigikira. Umukristo natwe turafise ibyagezwe byose vy'Imana bidushigiki, umwe wese muri twebwe muri ino nzira. Haje umuntu ari mu nzira wurimwo, haje indwara, ukavuga ati hagarara aha nturengana, hagararaho. Umukristo yari yarapfuye, yarahambwe, akazukana nawe mwizuka, ari mu bibanza byo mwijuru. Namba twarapfanye nawe, nuko rero byongeye twarazukanye nawe, kuko umubiri uja ahaje umutwe, kandi nawe no mutwe, uyu nawe n'umubiri. Suko bizoba nkuko, ahubwo ubu nyene twicaranye mu bibanza byo mwijuru hamwe na Kristo Yesu, hamwe n'ububasha bwose yasese kibi abushira munsi y'ibirenge byiwe. Ubu butware, hariho ibendera, kandi ikigira agaciro ni ukuboko kudugije, nico gifise agaciro. Yandika ngo Kristo yatse ububasha bwose sekibi igihe yamwaka imfunguruzo za kuzimu n'iza rupfu. Mose yagiye muri Egiputa, hariya hari uruzi runini, ariko yadugije ibendera. Byagenze gute? Uruzi rwahindutse amaraso. Ayidugije ku isi, haza ibibugu n'ibikere. Ijuru ryarahakanye kubihakana. Kubera iki? Yadugije ibendera y'urubanza rw'Imana. Yandika ngo inkoni y'urubanza. Natwe nk'abizera Kristo, igihe tudugije ibendera ry'urubanza rw'Imana, dufise hamwe n'ubuzima bwabambwa ku bwacu, hamwe n'ivyiyumviro byacu bwite, tukaduza ijambo ryayo rikaba rizima muri twebwe, amadayimoni yose ategerezwa guhagarara imbere y'ivyo. Amadayimoni yose
kandi n'uguhatwa kwose k'umugi bw'impwemu n'impwemu umuntu yoba afise mwami mwizina rihoraho turazegeje kure zija kure y'abo batoranijwe bo banesha kure ico gihuhuzi c'ubugi bw'impwemu ku mwana wawe wese mwami kandi zihagarike ntizongere kwinjira uwo muntu mwuzuze mpwemu yera mu mwuzuro nivyo nukuri kuko ibyo bishushanya Kristo we yarapfuye azuka nk'ibendera Mose hamwe n'inkoni yiwe wamengo ni ikintu ataco gisobanuye yavuga ati ni inkoni yumye wamengo nta kintu isobanuye ariko ninde yarayifise yari umuserukizi w'Imana muvugishwa kandi ibintu byose uwo muntu yakoresha iyo nkoni ijuru ryose ryaramushigikira kubera iki kuko yari afise ubutware yari yahawe ubutware kandi yari afise icyo abushingirako iyo nkoni yari afise icyo ishingiyeko bose baraba Mose hamwe n'inkoni ntibatahuye babandi babiri babagabo babiri igihe batahura yuko igihe Mose amanuye amaboko intambara seka ibintu yatsinda ariko igihe yayaduza mu by'ukuri yagira nk'uko agasubira ariko igihe hagera igihe akamanuka baraba Mose baraba n'intambara ukabona ati igihe adugije Aburaisirayeli kiranesha ni byiza ati ngibi byo kogwa ati fata Mose reka tugufata amaboko ivyo nivyo rabanesha bakora abatoreje mwa kino gihe ca nyuma ati reka tugumye amaboko ya Mose na Eliya hejuru aya mababa y'inkomeza abiri kugira ngo turonke intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana niko rufunguruzo rero bananyavuga Mose n'inkoni yiwe wamengo ni ibintu ataco bisobanuye ariko yari inkoni kandi ryari ibendera ry'Imana kuri Egiputa yari inkoni y'urubanza kandi yazanye urubanza hepfo yandika ngo inkoni y'urubanza Imana buri gihe iduha ikintu dushobora kuraba ikintu ico dushobora gushira kwa maboko ikintu wewe ushobora gupima ko ari icukuri nyuma yo kuba waracemeye kuko wewe utegerezwa kucemera ukabanza ugacizera rero abana yakuvuga hano abandi bamarayika ntumwa bari mu bukozi bwabo bwo kw'isi ntibarose ugushitswa kwano amasezerano mu buryo bugaragara mu buryo bw'impwemu barabirose ariko mu buryo bugaragara oya ariko rero uno mugisha uzoronkwa na marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo haba mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bugaragara buboneka nta numwe yayarose mu buryo bugaragara ahubwo bayarose mu buryo bw'impwemu ariko hariho umwe kwiherezo azo yaronka mu buryo bw'impwemu no mu buryo bugaragara no kuvuga ibyo byose uko ari bibiri twaramaze kuyaronka mu buryo bw'impwemu ku rupapuro rw'194 mu gitabo c'imatanijwe haratubwira we yamye akora igikorwa cy'ubuvugizi bwa bugufi ariko hazoza igihe ubw'igikorwa cy'ubucunguzi kizorangira kandi igikorwa cy'ubucunguzi nicarangira nuko rero azocava ku ntebe y'ubwami y'Imana aho yicaye ubu yandika ngo intebe ya data yandika na Yesu byongeye hagati y'utuzitizo intebe y'ubwami ya Yesu ivyesho 3:21 ibubamfu intebe ya data hamwe n'intebe ya Yesu ivyesho 3:21 yandika hejuru uwo murongo Yesu hagati y'utuzitizo kuko ukuri nuko yatari intebe yiwe Bibiliya iravuga ati unesha azokwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje nanesheje nkicara ku ntebe y'ubwami ya data iyo si intebe yiwe ahubwo ni ya mpwemu ni ya mpwemu Imana si ya Kristo umwagazi w'intama we ni Imana yambaye umubiri ariyo ya Mana nyene ariko yambaye umubiri mu rupapuro rwa 17 mu gitabo c'imirongo
umurongo w'ijana na 127 aratubwira twicaye iburyo bw'ububasha. Mbega iburyo hashatse kuvuga iki? So ko Imana ifise ukuboko kw'iburyo kandi hakaba hari umuntu akwicayeko. Ukuboko kw'iburyo bisobanura ububasha hamwe n'ubutware. Afise ububasha ku bintu byose byo mu ijuru no ku isi. Bobapfu capura ibuye ry'imfuruka yandika ngo Mikaheli. Yaratubwiye yuko Mikaheli ari Kristo. Hejuru yandika ngo ukuboko kw'iburyo bingana ububasha n'ubutware. Rero we yari yaratubwiye ko dukeneye ukwizera. Turareka urupapuro rwa 55 umurongo w'amajana 456 aravuga ngo nk'uko kwizera kwiwe kugenda nico gitigiri cy'ububasha ushobora kuronka uko kwizera kwawe kungana, kuko muri wewe harimwo ububasha bwo kurema ijuru n'isi. Imana iba muri wewe kandi namwe muri abahungu n'abakobwa b'Imana. Chaperenyeri ya Dawidi bubapfu ngaho. Amen. Aho niho mwebwe muri, ariko kwizera kwanyu Yesu yaravuze ati nk'uko ubyizeye aba ariko bikubera. Wowe ushoboye kwizera ibintu byose birashoboka. Icyo twe dukeneye uyu munsi ntabwo ari gusenga dusaba ububasha bwinshi. Urafise ububasha buhagije bwo kurema ijuru n'isi. Icyo ukeneye ni ukwizera ko gukoresha ubwo bubasha. Ni kuvuga ngo icyo ukeneye ni ubutware kugira ngo ukoreshe ubwo bubasha. Mu kwizera mu butware mwami, kuko ububasha turabufise. Ububasha arabufise, yabuhaye ishengero ry'iwe. Rero kugira ngo ukoreshe ubwo bubasha no kure dukeneye ukwizera. Dukeneye ubutware buva ku Mana yoduha kugira ngo dukoresha ubwo bubasha. Muratahuriye yindi furuka. Icyo ukeneye ni ukugenzura ubuzima bwawe ukaba ubuzima bwejejwe kugeza ubwo we igihe usabye Imana ikintu cyaje cyose. Rero mbega niki kibibuza? Hari urufunguruzo. Aho hari urufunguruzo rukomeye cyane. Icyo ukeneye ni ukugenzura ubwo buzima ukabaho ubuzima bwejejwe kugeza ubwo wewe igihe usabye Imana buri kintu cyose. Urazi twebwe turafise ibyizigiro ko Imana ibyo izobikora. Turafise ibyizigiro yuko yo izokwishura iryo jambo tuvuze. Turarivuga Imana igakora. Kugenzura ubuzima bwacu, umuterere, ibintu by'amashapu n'ibindi binyuranye nuko Imana igomba. Hejuru yandika ngo ihishurirwa. Ukwizera ko gukoresha ububasha kuvuga ni uguhishurirwa kuko kwizera ko kunyakurwa. Rero bananyavuga ngo ndetse no mu buryo bw'impwemu abamarayika ntumwa ntibarose ubutware ku mahanga yose kugira ngo bashire ubutumwa bwa Kristo mu bihugu byose, gusa bashitse mu bihugu bimwe bimwe. Rero murabe mu butumwa inzira y'inzahabu ni ubutumwa bwavuze 31 zo ku 8/2012 muri Cartagena, Colombia. We ngaho yaratubwiye ngo ariko avuga kuri Samuel igihe yaragiye gusiga Dawidi. Yaravuze ngo ubw'ibyo rero no kuri Samuel yaravuze ati mbega nta wundi mwana ufise? Yarakabaza ubundi kuko Imana yari yamabwiye yuko umwe mu bana ba Isayi ko ari w'Imana iza gusiga nk'umwami, canke uwo Samuel yari yarongetse gusigwa, uwo Samuel yari yarongetswe gusiga nk'umwami. Ese yaravuga ati yego ndafise umuherereza ari hariya mu ntama, yari umwungere. Abandi ntitubwirwa ko bari abungere. Umuhererezi ari umwungere w'intama. Ubwo bukozi bw'umwungere ni ubukozi bukomeye cyane. Hari intama zigaragara zisanzwe hamwe n'intama zo mu buryo bw'impwemu. Kuba umwungere w'intama mu buryo bugaragara ni byiza, ariko byo babyiza kuba umwungere w'intama zo mu buryo bw'impwemu. Kandi intama zo mu buryo bw'impwemu abanesha abatejwe n'Imana
ko bw'ibyo rero ni umwungere w'intama z'umujyi w'impwemu niwe azoba hari ku munsi wa nyuma, aho Kristo niwe Kristo azoha uwo mugisha, azomushikiriza ko uwo mugisha. Nta wundi muntu mu ntumwa zo muri kahise yarose ububasha bwo kuganza amahanga. Baragize ububasha hamwe n'ubutware, ariko bwari bufise inzitizi, bwagira aho bugarukira. Cyo gituma yavuze ati ibyo mwe mwabonye mu gice byagaragariye ibyo bizoza mu bubasha ntabanduka igihe azozo guvyo murabe igihe ibyo biri he ku 10:57 ibyo mwabonye mu gice mu ntango. La cosa que hemos página 119 párrafo 19 umurongo wa 57. Ikintu twese turaba gitera imbere mu myaka myinshi, imyaka 4 canke 5 yoshobora kubirenga no guha kwa gatatu kwashingiwe intahe, kandi ndazi neza yuko mwebwe munsi icarico ntazigera haba ukwigana ivyo ngushobora kubaho. Ubu rero biriko biragaragara, kandi ibyo namye ndabibabwira ndabakebura ko ivyo byamaze kuba, kugira ngo mushobore kumenya ukugaragara kwiwe hagati muri twebwe. Ariko ibintu ntibizokoreshwa mu buryo budasanzwe kugeza ubwo yanama nkuru izotangura gufyondwa. Niyabikora abapanekoti n'abandi kumbure bazokwigana buri kintu cose gishobora gukorwa, ariko nihaza ico gihe ugufyondwa. Nuko rero mwebwe muzobona ibyo mwabonye by'akanya gato bigaragaye mu bubasha, biriko bigaragara mu bubasha ntabanduka, kuvuga ngo ibyo mwagiye murabona mu bubasha bigaragara mu mwanya muto. Rero murabe abandanya avuga hano ngo baragize ububasha ubutware, no kuvuga intumwa Imana yarungitse, ariko bwari bufise aho bugarukira. Ariko Kristo niyasiga mu mwuzuro wose intumwa yo ku munsi wa nyuma ikamuhindura. Nuko rero ubumana bwa Kristo buzoba bugaragaye mu mwuzuro wose muri iyo ntumwa, kandi biciye muri iyo ntumwa Kristo azokwishurira ubwoko bw'Abaheburayo, kandi icubahiro ca Kristo, ubwiza bwa Kristo buzoboneka hagati mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ahera ha cyane hingoro y'umujyi w'impwemu ya Kristo. Rupapuro rw'110. Rero murabe iryo sezerano ni iry'uwanesha iyo ntumwa ya nyuma. Rupapuro rw'110 murongo wa 936 aratubwira mwibuke buri gihe cyose igikurikira kiragwa ibindi byose biba byaratanzwe ngaho. Rero murabe hano nyuma yo kuronka ubwo bubasha bwose n'ayo mazina mashasha n'ibintu byose byanditswe yasezeranye ko bojya kuri mano yanyegejwe n'abandi bose mu bihendwe by'ishengero. Murabe mu gihe cyanyuma cy'ishengero ibyeshuwe 3:21 ubunesha nzogwica azicara nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Amen. Nkuko nanje nanesheje nkaba nicaranye na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Capura ibuye kuzofuruka ibubafu n'ibihe by'ishengero n'akarongo kerekeza mwibuye rikomeze furuka, aho yandika ngo aje kugira ngo yisubize intebe yiwe bwite. Aho hepfo aje kugira ngo yisubize intebe yiwe bwite. Hejuru naho akupapuro rw'111 hejuru y'uwo murongo iyo paragrafe yandika ngo azokwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Ku 110 naho murabe hejuru y'uwo murongo wa 936 aho yatwandikiye isezerano ry'ikiringo riragwa n'ikiringo cya kabiri. Isezerano ry'ikiringo riragwa n'ikiringo gishasha. N'undi murongo buri gihe cyose, buri gihe cy'ishengero kiragwa amasezerano y'ibihe by'ishengero byabanjije. Buri gihe cyose cy'ishengero kiragwa amasezerano yo mu bihe by'ishengero byakibanjirije. Reka ndabisome ndabikurikiranya. Amasezerano yo mu kiringo aragwa n'ikiringo gishasha gikurikira. Buri gihe cyose cy'ishengero
kiragwa amasezerano yo mu gihe c'ishengero cabanjije. Rero murabe hano hariho ivyo yanditse yadusigiye aho ni mu nyigisho za Bibiliya ngo uwundi mwana w'Imana azoragwa mu mwuzuro, ari wari marayika wa Yesu. Nk'uko yarazwa mu mwuzuro marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano yambaye umubiri muri Yesu, bityo aronka akabuye kera kanditse ku izina risha ry'umwami Yesu Kristo, aronka n'ubutware bwo kuganza amahanga kugira ngo ayaragire, ayaganze hagati y'utuzitizo, ayaganze ayaragirisha inkoni y'icuma, kandi hazogwa ibihano kuri yo, kandi azokwicana n'umwami ku ntebe yiwe, intebe y'ubwami ya Dawidi. Rero murabe mwabona bundi butumwa bwitwa ngo amaso yacu ahanze mu ijuru, kuko gucungwa kwacu kwegereje. 9/9/1990 kaye Puerto Rico aravuga rero nk'intumwa ninde azoragwa mu mwuzuro? Intumwa ya mbere oya, yarapfuye kandi ntiyarazwa mu mwuzuro. Nimba kuragwa mu mwuzuro biterezwa kuba bisabwa yuko umuntu aba ari muzima kugira ngo aronke. Reka turabe nubuhe butware uwo anesha afise. Oya, kuko yarapfuye kandi ntiyarazwa mu mwuzuro. Uwazoza mu kuragwa mu mwuzuro aragwa mu mwuzuro mwizuka. Ni kuvuga ngo nihaza abagiye kuza bazoragwa mu mwuzuro mwizuka. Rero murabe muri ibi yanditse yadusigiye mu gakaye we ngaho yanditse ngo umwana aragwa mu mwuzuro. Nyuma y'uko hano mubatizi nteguza yo kuza kwa mbere kwa Kristo haje Yesu wategurira inzira, ari we yarazwa mu mwuzuro ku musozi wo guhindurirwako. We yari jambo ryambaye umubiri mu muntu w'ico gihe. Kandi nyuma y'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Marion Branham hagati y'utuzizo ngaho haza uwateguriwe inzira azoragwa mu mwuzuro ku munsi wa nyuma bingana mu kimpumbi c'indwi. Azoba hari marayika w'isezerano mu mpemu yera Kristo, ijambo ryambaye umubiri mu muntu wo mwa kino gihe, ari wari marayika wa Yesu. Rero nta numwe mu ntumwa zo mu bihe by'ishengero yarazwa mu mwuzuro akiri muzima. Mwamuzi igituma? Nuko murabe ubukozi bwarazwe mu mwuzuro turabubona muri Yesu. Igihe yamanuka avuye ku musozi wo guhindurirwako yari yarazwa mu mwuzuro. Nuko rero we yashobora kuvuga ngo nta numwe anyaka ubuzima, ndabutanga mbyigombeye kugira ngo ntongere ndabwisubize. Nuko rero nta ntumwa nimwe yashobora kuvuga ibyo kuko ntabwo yari yarazwe mu mwuzuro. Bose barapfuye kandi ntibashoboye kuzuka, ariko unesha ku iherezo ry'ibihe niwe azoba ari uwa kabiri azoshobora kuvuga ati nta n'umwanya ku buzima, ndabutanga mbyigombeye kugira ngo nongere ndabwisubize. Nta n'umwe yashobora gukora kuri Mose, kuko ndondera ico gice ahavuga yuko ata n'umwe yashobora gukora kuri Mose atarakora igikorwa ico yari yahawe gukora agihabwa n'Imana. Mu gitabo c'imirongo niho hari esa porción. Uwo mugabane debe estar en la página acá de las pares. Byashobora ko biri ngaha kwize impapuro zitagaburikana kabiri kuri uruhande hepfo ngaha ku ntamboko ya kabiri ahavuga ko ata numwe yashobora gukora kuri Mose. Ndabera ko ari ku 11:5 11:05 11:5 124 124
urupapuro rw'ijana na mirongo ine na kane umurongo wa 11:5 kuko ahantu hose hari ijambo riba rinyegejwe. Mose yari afise ijambo. Rero mwibuke nyuma yuko ijambo ryari ryamaze kugaragara, Mose yongera akaba Mose yindi ncuro, murabona. Ariko iryo jambo rikiri muri we kugira ngo ritangazwe rivugwe, yari Imana, kuko ntiyari Mose namba. Yari afise ijambo ry'umwami ry'ico gihe, nta numwe yashobora kumukorako ivyo bitararangira. We yari afise ijambo kandi yari ijambo kuri bo. Aca prenyere ya Dawidi iburyo ngaho n'iyindi nini cyane muri maraje hagati mu murongo hejuru yandika ivyasho 19 10:21. Rero ibi mbega sivyo bivuga hariya mu vyasho 11 murongo wa gatatu ukabandanya havuga ngo igihe bazorangiza gushinga intahe igikoko kizoduka kivuye kuzimu kibagabe ku gitero kibice, no kuvuga ngo ni nyuma y'ubwo bukoza. Ariko baziyumvira ati aha twashoboye kumunesha kuko ivyo vyarabaye mu bihe vy'ishengero kandi murabe urupfu rwa mushitseko. Ariko ikizobatangaza cyane gose nuko uwo mwana yari yarazwe mu mwuzuro, yashobora kuzuka ku munsi wa gatatu. Rero aha bandanya avuga ngo ariko ninde azoragwa mu mwuzuro akiri muzima? Uwo ninde azoronka uwo mugisha? Intumwa ya kabiri oya, yarapfuye mu mubiri, yarapfuye kandi ntiyarazwa mu mwuzuro. Intumwa ya gatatu nayo nyene oya, iya kane nayo nyene, iya gatanu nayo nyene, iya gatandatu nayo nyene, iyindwi nayo nyene. Ariko hari uwundi marayika ntumwa ari burengerazuba mu gihugu ca Amerika, araba mu buseruko, araba mu gihugu ca Isirayeli. Rero nawe nyene byongeye ico gikorwa nticakorewe muri William Soto, nawe nyene ntiyarazwe mu mwuzuro akiri muzima. Kubera iki? Ntiyazutse. Rero murabe harabaye hizuka biciye mu ijambo rivuzwe y'uwo anesha amusubiza mu buzima. Ariko murabe namwe hanyuma yarapfuye. Mbere gato Imana yaramujanye, ariko hazoba umwe azozuka kandi namba ntazokongera gupfa. Ariko hari uwundi marayika ntumwa ari burengerazuba mu gihugu ca Amerika, araba mu buseruko mu gihugu ca Isirayeli, hamwe n'ubutumwa bwiwe abuvugira muri Amerika buzoshika no mu gihugu ca Isirayeli. Kuko uwo wanyuma marayika ntumwa wanyuma ari we, uwo niwe marayika ntumwa wanyuma Bibiliya itubwira. Ubutumwa bwitwa ngo Imana nyene ububasha bwose yihishuye ku rupapuro rw'umunani. Aratubwira papuro rw'umunani hepfo aravuga ngo hanyuma turashobora kubona yuko nyuma y'urupfu rwiwe uguhambwa no kuzuka yaje ku munsi wa Pentekoti nk'umwana w'Imana mpwemu, ameze nka mpwemu yera. Mbega niki yari karakora? Yari ko arihindura yibwira abantu biwe mu buryo butandukanye nka mpwemu yera ari we Mana, yaje gukorana n'ibihendwe by'ishengero nk'umwana w'Imana mpwemu yera. Ariko mu kimpumbi waza nk'umwana wa Dawidi kwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi mwami, wazokwima ingoma ya Dawidi, ubu ari ku ntebe y'ubwami ya data. Hanyuma yaravuze ati uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Nuko rero mu kimpumbi wazoba ari umwana wa Dawidi. Ivyo ni iki? Ya Mana nyene igihe cose, gusa ikagenda irahindura maske igitwikirizo. Nko muri Luka haratubwira ku musozi wo guhindurirwa kwa, akatubwira yuko mu maso hiwe hahindutse ukundi. Rero mbega mu maso yiwe hahindutse gute mu gihe we yari mu mponjo? No kuvuga ngo yereka arashushanya agereranya ibizoba ku musozi wa Siyoni mu ishengero ry'umwami mu gihe cyo rekoze furuka, ahazoba hari ubukozi bwa Mose na Eliya, aho hakaba hari umuntu azoragwa mu mwuzuro. Nuko rero bo bariko barabona ngaho unesha
muri Yesu, muri we hari hari izo nyonga, muri we hari harimo izi nyonga mwe muriko murabona, muri we hari harimo kugaragara kunesha kwerezo ry'ibihe. Rero ni muri uko kugaragara aho wazoba ariko arakora ubwo bukozi bwa Mose na Eliya. Luka igice c'icenda, reka turabe ngaho ingene habivuga aho Luka ingene habivuga. Dr. Luka 9:29 reka turavuga ngo murongo 70 haravuga ngo ariko ndababwira ukuri muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazabona urupfu gushitsaho bazabonera ubwami bw'Imana. Hanyuma y'ayo majambo hashize nk'imisi nka 8 ajana Petero na Yohana na Yakobo aduga igisozi aja gusenga. Akiriko arasenga ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi, kandi iyo ishusho ihindutse ukundi nuko abasa n'uwundi muntu yahindutse ukundi. Imyambaro yiwe yaraderere irakayanga, naho iburyo capura inyenyeri ya Dawidi. Abagabo babiri bavugana na Moisés y Elías. Hoy en el monte de Sion, la iglesia del Señor Jesucristo, está ese vencedor con esos ministerios de Moisés y Elías, y están allí los testigos de frente, esos que estarían viendo a ese vencedor del fin del tiempo, en donde Dios le estaría dando la autoridad para reinar sobre todas las naciones. Es la edad de la adopción. Sigue diciendo, para mi esposa, yo soy su esposo. ¿Notó usted que la mujer sirofenicia dijo, hijo de David, ten misericordia de mí? Él no le hizo ningún caso. Ella no tenía derecho de llamarlo de esa forma. Ella no podía reclamarle a él como hijo de David. Los judíos sí le dirán hijo de David. Ahora miren, él era hijo de David para los judíos. Pero cuando ella le llamó Señor, él era su Señor. Entonces ella recibió lo que había pedido. Él estaba tan solo cambiándose. Y él escribe ahí a la izquierda, para los judíos, 2 puntos, hijo de David. Sigue diciendo él aquí, es el ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Es el ángel mensajero que tiene y revela el misterio del 7º sello. El ángel mensajero que tiene y revela el gran misterio de la ibanga rikomeye cyane ryo kuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'151 umurongo wa 13:50 aratubwira así. Koneko we turara yuko iyo umuntu ajanungitswe n'Imana yagenywe n'Imana afise niko haragize by'ukuri ubutumwa hamwe n'intumwa numwe, kandi ubwiwe kuko arungikwa kugira ngo ashushanye agaragaze niko mwamagize ijambo kurindi. Nuko rero we n'ubutumwa bwiwe ni kimwe. Umuntu wo mu madini ari Musa agendera mu madini we n'ishengero ryiwe numwe. Umunyateolojiya muri teolojiya yashizweho n'amadini runaka we n'ubutumwa bwiwe numwe. Ishengero rya teolojiya, umunyateolojiya nivyo neza neza. Nuko iyo umuntu aca afise niko mwamagize we n'ubutumwa numwe. Kandi igihe Eliya yaza afise niko mwamagize we n'ubutumwa bwiwe babaye umwe neza neza nka Yesu. Igihe yaza yari jambo, Yohana 1. Nuko rero ijambo ry'Imana hamwe n'intumwa y'igihe byabaye ikintu kimwe igihe cose. Rero murabona aho ngomba gushika. Navuganye namwe nsa n'ubufoboye mwa kino gitondo. Mbega ntimubona ububasha bw'Imana mwishengera umugeni abarwaye barakira, abapfuye barazuka, ibimuga biragenda, impumye zirabona. Mbega sivyo biriko biraba mwa kino gihe cyanyuma mu buryo bw'umwemo no mu buryo bugaragara. Ejo nari impumye ariko uyu munsi ndabona, naracumbagira mvise no mugenzo n'ibi bintu byo madini ariko ubu ngenda ngororotse. Abarwayi barakira, abapfuye barazuka, ibimuga biragenda,
ubutumwa bwiza buraza mu bubasha bwabwo kuko ubutumwa n'intumwa nico kimwe. Ijambo riri mu ishengero mu muntu, aho ku ruhande yandika ngo ku ruhande rw'umuntu yandika ngo rw'intumwa, acapura ibuye ry'imfuruka n'ibihe by'ishengero, kimwe piramide n'ibihe by'ishengero, no hepfo hejuru yandika hejuru y'uwo murongo 13:50 twasomye, yandika ngo ubutumwa n'intumwa nico kimwe, yandika ngo uwatumwe. Rero murabe hano muvyo yanditse nyene yadusigiye mu isezerano rya kera. Imana yashushanije Kristo na marayika w'umwami Yesu Kristo. Muri Yesu naho hashikirijwe igice ca mbere mu kuza kwiyo kwa mbere, hamwe no mu kuza kwiyo kwa kabiri naho ashitsa igice ca kabiri. Kandi Kristo arihishura akishurira muri marayika wiwe umwana wa kabiri azoragwa mu mwuzuro akiri muzima ku munsi wa nyuma. Ni wa kabiri canke se wa kabiri? Ni wa kabiri akiri muzima azoragwa mu mwuzuro. Kandi hamwe nawe koko ntiyabishize ngaho mw'ivyo yanditse, kandi hamwe nawe hazoragwa mu mwuzuro abana b'abahungu bose n'abakobwa b'Imana aribo bagize ishengero ry'iwe mugeni rya buri gihe. Amen. Nabo mu gihe cacu nabo ari twebwe turi bazima, nuko rero turabanesha b'iki gihe. Abakiri bazima murabe tuzobona iryo sezerano. Rero bananyavuga cyo gituma wari we mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, atanga imfungwa zo mu butumwa bwo mu gihe cyo kuzifuruka, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, akabuha abatejwe n'Imana bose. Kububwa butumwa ari impano yanyegejwe, kandi agabura neza abatoranijwe abana b'Imana, kuba ari mpwemu yera agaragariye muri uwo mumarayika ntumwa, kugira ngo ategure abatoranijwe bose, abategurire kuragwa mu mwuzuro. Abahubwo butumwa nuko bityo habe umwiteguro wo kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana. Uwo niwe mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, ariwe umwami yashize mu rugo rwiwe kugira ngo abahizo mfungurwa ku gihe abatoranijwe n'Imana. Biravugwa ko uwo azosanga ariko arabikora uko azomwa kugaba ibyo afise byose. Twariko turaraba ubunesha aronka ububasha ubutware kuganza amahanga yose, kandi ubwo butware murabe muri no nganje bwiza y'imyaka 1000 buzova i Yerusalemu uhereye muri Isirayeli, ahazoba hari umugwa mukuru w'iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Ubwo bwami n'intebe y'ubwami ya Dawidi ariyo iriko irimikwa ubwa mbere na mbere mu mitima yacu, hanyuma no mu gihugu ca Isirayeli. Kandi ivyo nini ko umwami agize. Isirayeli izoba umugwa mukuru, Yerusalemu Isirayeli w'isi yose mu mwuzuro. Kubw'ivyo rero ibihugu vyose bitegerezwa namba bashaka kuba mw'ubwo bwami bw'umwami, ubwo bwami bwa Mesiya, bategerezwa gutangura kwitegura abategetsi n'amashinga amateka na nkenguza amateka abantu kugira ngo babe mw'iyo nganje y'ubwiza ya Mesiya. Ubwami bwose bw'abanyamahanga bw'akanya gato nimutora nimushire mu mitwe yanyu mu barongozi ubwami buhoraho bwa Mesiya. Iryo ni sezerano buvugishwa. Nuko rero babaye abanyabwenge bakaja mu vyanditswe bakavuga ati ngaha ari sezerano ry'ubwami buhoraho, ati ndashaka kuba mu bwo bwami, ati ndashaka gushigikira Isirayeli uhereye ubu. Ugaca uhindura ivyo vyiyumviro vy'abantu by'akanya gato bihera, ugaca utegura abantu kugira ngo binjire hamwe n'abantu bawe n'iyo nganje bweze y'imyaka 1000. Peru yitegure kugira ngo winjire mu bwami bw'imyaka 1000,
kandi si imana yokoresha ibiremwa abantu ba hano kugira ngo baze bagende batore uryashigikiye Isirayeli. Nico kimwe no mu bindi bihugu byose. Ese Amerika Latine yoraba iyo karata yose ikabona iyo karata gusa, iyo bendera gusa. Isirayeli ni mwene wacu, tubivuga dushize amanga. Isirayeli nico gihugu c'ifura Imana yavuze nk'igihugu, nuko rero turubaha umwana w'imfura nk'igihugu Isirayeli. Imana ihezagire Isirayeli, Imana ihezagire ihanga ryo muri Isirayeli, abayibamwo. Kandi ahantu hose hari abayibamwo muri Isirayeli bose bataranagaruka, ariko bakaba bari hafi kugaruka. Imana ihezagire n'ishengero mugeni nka kino gihe ca nyuma. Imana ihezagire Peru n'umugeni wo muri Peru, kandi bandanye bategura kugira ngo baronke amasezerano mwa kino gihe ca nyuma. Unesha hamwe n'abanesha bari ngaha, ndetse n'abadukurikira biciye kuri satellite Amazonas na satellite Eutelsat 8. Unesha aronka ubutware bwo kuganza amahanga. Kuri jewe ryabaye irihigwa ridasanzwe, umugisha udasanzwe wo kubana namwe ngaha muri Peru, hamwe n'ishengero mugeni. Igice cy'iryo shengero mugeni ririko riritegura kugira ngo ryinjire mu iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000, bityo baheza baronka amasezerano adufitiye twebwe. Mubandanye imbere, ntimucike intege. Mbega ni gute nababwiye gato, asigaye gato cyane, habura gato bene data tugira dushike. Kandi muri umwe wese muri mwebwe agirisha akayinanati, umwe wese ateresha akamugenzi we, amabwira ati ntukire ikibazo, ntuhangayike, hasigaye gato tugira dushike. Kandi amufashe tugende, nubwo yabacumbagira, ariko tujanye umugisha, kuko wewe uri unesha. Unesha aronka ubutware bwo kuganza amahanga. Duhaguruke, sinzi namba twashobora kuririmba indirimbo. Turakengurukira Imana, turayubaha, turayikengurukira kubw'ibintu byose yaduhaye, kubw'ibintu byose yaduhaye kuno munsi. Cyane cyane turamushimira kubw'ubuzima bwiza, kuko duhagaze imbere y'umwana w'umuntu twitegura kugira ngo turonke amasezerano yose yo mu gihe cyacu no mu kiringo cyacu. Uwuzuza ubugingo bwanje, twashobora kuririmba iyo ndirimbo, uwuzuza ubugingo bwanje mpemu yera. Kandi uduhe Mwami, uduhe ubwo bubasha, ubwo butware, kugira ngo twuguruye wowe Mwami ushitse, kugira ngo tuvuze ushitse iryo jambo riko riva mu kanwa kacu. Uwuzuza ubugingo bwacu, ubwuzuze mpemu yera. Nituza mpemu yera mu bugingo. Ndashaka kuvukira mu bwami bwawe muri kino kiringo, ububasha bwawe. Nituza ugusigwa, wowe unyisubiza. Nituza mpemu yera mu bugingo. Narakwakiriye nk'unyisubiza, ndabishingira intahe mu kukwizera, muri uku kwatura. Wowe unyisubiza. Uri umwami wanje, uri umuganga wanje,
uri Yosefu wanje ubunyisubiza. Uzuza ubugingo bwanje mpemu yera. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Uzuza ubugingo bwanje mpemu wawe yera. Ubugingo bwanje ugusigwa kwawe kwera. Ese ijambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe, si ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. Mbega ari byiza kuririmba, mbega ingene ari byiza kugisaba, kandi nayo mu buntu bwayo no mu mbabazi zayo ikabiduha. We yarasutse mpemu yera mu ishengero uyu munsi atarugero, ariko bivana nawe, bivana n'ingene ugenzura ubwo buzima nk'uko yabivuze hariya. Wica ukeneye no kugenzura ubu buzima, kandi uzobona ingene ububasha bw'Imana, ubwo butware buzotangura gukora igihe wuvuze ukaba wagenzuye ubwo buzima. Wowe uzoraba ingene twatubuye tuzotangura gutembagara tuvuye ko wa musozi, kumva ntuzobona intango, ariko ako kanya uzobona ingene ikintu kiriko kiraba. Ati byatanguye, ati biriko biraba. Umwanya rero wose uwo musozi uzokwimuka. Yaratubwiye mu butumwa kwigarurira ibintu byose. Murabe, ariko arasozera avuze ati rero no es verdad que estamos agradecidos al Señor. Mbega sukuri ntituriko tuhimbara umwami? Nivyo, buri gihe twama turiko duhimbara umwami. Ndanezerewe cyane kuko umwami ni Imana. Amen. Uranezerewe mu kumenya yuko ari data ahoraho kandi yuzuye imbabazi, yuzuye ikigongo n'imbabazi. Kuba wuzuye imbabazi hamwe n'ikigongwe ku Mana ihoraho kandi y'imbabazi nico kintu gikomeye cyane watenje ashobora kuronka. Araduha imbabazi nubwo tugabitanya rimwe na rimwe, ariko we ni mwiza. Urashaka kuvuga ati ni mwiza kuri jewe. We yamye ari mwiza kandi ni umunyakigongwa kuri jewe buri gihe yamanzana kw'imbabazi. Kandi kubwo kumenya yuko yubaha ijambo ryiwe kandi akarinda isezerano ryiwe, aca kumenyera Dawidi yandika ngo isezerano iryo ryo sezerano risha aterezwa kuririnda kuko ni Imana kandi yarabikoze. We niriba ry'ukuri kose, ntashobora ikindi kintu cyose. Ijambo ryose avuga rizoba ijambo ritananigwa, kandi iri ni ijambo ryiwe. Oh man, ese kwizera kwanje kutonanigwa kuri ryo. Oh mana, ese kwizera kwanje kutonanigwa kuri ryo mw'ijambo ryawe. Amen. Nuko rero kwizera kwanje kuzogira ubwo kutananigwa nk'uko ijambo ritananigwa naryo. Nuko rero ijambo hamwe nuko kwizera nk'uko rizokora buri kintu cyose ijambo risezerana, buri kintu cyose ijambo risezerana. We yarasezeranye ko tuzonesha, nguko kwizera kutananigwa kuri mw'iryo jambo ntituzonanigwa. Amen. Nuko rero nyeza mwami, mpima, nyeza, nkiza, ndinda,
mpezagira kandi umpa imbabazi zawe. Iryo niryo sengesho ryanjye senga Imana, kandi nicyo cyifuzo saba Imana muri iri hanga mwami. Dupime, tweze, dukize, turinde, duhezagire, kandi duhe imigisha yawe, duhe imbabazi zawe mwami. Iryo niryo sengesho ryacu mwami. Ijambo ritananirwa, ukwizera kutananirwa. Abyandikaho. Tubandanye turirimbe. Izuza nkemuyera mu bugingo. Ndashaka kuvukira mu bwawe bwawe muri kino kiringo. Mu bubasha bwawe. Izuza gusigwa. Wowe unyisubiza. Izuza nkemuyera mu bugingo. Narakwakiriye nk'unyisubiza. Narakwakiriye mwami. Ndabishingira intahe. Nshingira intahe ukwizera muri uku kwatura. Wewe unyisubiza. Niwe mwami wacu. Uri dokteri wanjye. Niwe adukiza indwara. Uri Yosefu wacu. Unyisubiza. Uzuza ubugingo bwanje mpemu yera. Uzuza ubugingo bwanje ugusigwa kwayo kwera. Ese jambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe. Ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. Uzuza ubugingo bwanje mpemu wawe yera. Uzuza ubugingo bwanje ugusigwa kwawe kwera. Ese ijambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe. Ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. Ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. Ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. Ese ubwo butware, ubwo bubasha ujya mu polisi yari afise hamwe n'akajyaga papuro kera. Ese bwoja ku ihanga ryose ry'Imana. Kandi ese mwami ko kwizera, ukwa kwizera kutananirwa, ese ko kwiyongera mu ihanga ryawe ryose. Kandi ububasha bwose n'ubutware bwawe bwame buri gihe buri mu ihanga ryawe, mu ishengero ryawe, nk'igihe c'ishengero, nk'umuntu giti ciwe, nk'ihanga, nk'ikibanza. Ubunesha twari ko turaraba. Ubunesha azoganza amahanga. Icigwa cari gute? Ubunesha aronka ububasha, ubutware bwo kuganza amahanga. Imana ibahezagire, Imana ibazigame, kandi mubandanye muronka mwakira izi nyigisho zo mu ihema
los truenos, n'imituragaro siendo dados a conocer iriko en donde contiene iramenyekanishwa ahari ukwizera ko kunyakurwa. que Dios les guarde y les bendiga Imana bazigame bahezagire hoy, mañana, uyu munsi ejo n'ibihe byose hamwe natwe mu kwiza butumwa Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermúdez Marín que pase nuevamente yongera agaruke kandi hano para ya kugira ngo terminar nuestra parte asozere iki gice en cyacu esta ocasión, muri kano kanya. agradecidos a Dios Ndakengurukira por Imana sus bendiciones kubw'imigisha yayo y por todo ndetse lo que Él nos ha dado, no ku bintu byose y yaduhaye, que kandi nos siga fortaleciendo ese yobandanye y dukomeza nos siga kandi ayudando, ikabandanya kudufasha. y también a nuestro hermano Miguel, Ibyongeye na mwene data Miguel, que Dios lo siga fortaleciendo ese Imana yobandanya y kumukomeza lo siga manteniendo kandi fuerte bandanye kumuha amagara meza, imukomeze abafise amagara meza kugeza ku guhindurwa, porque kuko ese es el deseo icyo cyo cyifuzo que un hijo de Dios umwana w'Imana puede pedir a otro hijo de Dios, ashobora gusabira ubundi mwana y la w'Imana. bendición más grande es que Kandi sea umugisha ukomeye cyane rejuvenecido, nuko yosubizwa mu buyabaga agahindurwa. Nuko la rero bendición que umugisha queremos para nosotros, twishakira twebwe también la bwacu deseamos turanayipfuriza para los demás, n'abandi. y para mí es una Rero bendición kuri jewe ni umugisha pedir eso gusaba para ustedes, kusaba ibyo ndabisabira mwebwe ndetse na mwene data Miguel nawe uwo nkunda n'umutima wose, como le decía a mi papá, nk'uko papa yambwiye te amo Miguel, ati, nk'uko papa yamubwira ati ndagukunda Miguel, ndagukunda n'umutima wose. None nguyu ni umwana wiwe nawe nyene akubwira nk'ibyo nyene ati ndagukunda Miguel, kandi ndagukunda bivuye ku mutima. Byongeye natwebwe turakundana umwana mugenzi we que Dios les bendiga y les guarde mu a bugwaneza. todos. Muchas Imana gracias bazegire barinde mwese, por murakoze su amable atención. kubwo gutega amatwi mwitonze. Ndasigana hamwe natwe twiza butumwa Miguel Bermúdez Marine.